Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Nani we Rudo wabonye ivyo wawe mbikora abanyifisi bonye inama nibiki gamani rekana nawe sha ko yumva ari umugabo niyegere ngaha mbe Rudo ivyo mbona nibiki aho niho usigaye wiga we na makinoni aha niwe usanga uja kuvumba ba maposi matafari no musi yakwimye mbega Rudo ivyo uri kubibwira jewe taza ayo n'amacupa witeretse garudo mana yanje monyumvire umutama nawe nani none jewe Rudo wibaza ko narashikana imyaka yo kunywa icupa jewe ahubwo wongere nkawe mutama nararigicupa bwa bundi bwose usiba ishuri uri kumwe niyo mihimbiri muta aho hitondere pe uvugane na Rudo wawe twebwe tureke we Rudo cangaha dutaye ibindi urabimbirira muhira caha jewe Rudo baranjura n'intungwa kenda mutama ndizana none zira sindayizi zangurube zozo ko zihora zicura ahubwo jewe nije uri kurishura gutyo garudo aho urazi ko no gutabirira aha nyene caha pima turabe mutama niwanesha jewe njanda kugurira icupa jewe Rudo mwebasha egera ngaho makigira itangure ya Rudo na vyewe mwigaburemo kubiri bamwe ku ruhande rwa Rudo abandi kwa vyewiwe we Rudo cangaha dutahe wa muhimbiriwe urabona ingene usigaye ucira urukonda caha sindagusiga ndekura caha jewe ntwara nk'umunyororo kubera iki ndekura rero ni ntakure kurungira ikigarudo nzira kuva kivyumenga wanyoye uburozi caha wagahimbiriwe jewe rero ndizana sindemera kugenda urankwega nk'intungwa ndekura Rudo ukabuzi ko nakuvyaye ndiso wawe urumva ntusubire kunkankamira uravyumva neza none waramvye ushumfata nk'uko wishakiye jewe ndagufata nyene jewe ubu ndakuje ndimenya aho ni kuva ryari garudo mu gukuruhe bishure nuko niko abandi bakura papa uramenya ko jewe ntari mama jewe bigihora ugirira mama ntuhava upima ngo bingirire wapisho nigikunda ivyo bintu utanguye nibikiga wa muhungu Rudo caha tugende nivyo nyene wumvise ntushobora kumfata nka kurya ufata mama ngo ndakwemere ngo tugende caha urabimbwira neza dushitse muhira simva ngaha jewe Rudo ntiwumva jewe ndacariko ndaganira n'abagenzi nogende jewe ndaza uwo ni maposa ariko arakwigisha indero mbi nta wundi abo rero sicoroshe ubwo numvise neza canke ndihenze uvuze ngo ikigamuta wibaza ko ntinya kubivugaga amaposi ni wewe nyene nta wundi Rudo ataraza ngaha sinari bwavuge ngo asubizeyo muta baje mugani mu kirundi ngo ushaka urufaso mingwe wowe kambandanya ibyawe birahera ndagupasua sasa hivi jewe Tazaro we papa we nibiki niwotahaje sinizana iyo uri kwa matafari wewe hari umuntu ahora aza kugucura oya ndeka mbanze mvugane n'uwo muhimbiri ngo ni maposi n'ibiswahili byabuze wesha namwe utagira ikikurera iwanje suko uravyumva uti jewe maposi singira ikindera ntacugira nturo warezwe rindira ndakwereke jewe umwana yarezwe nibarabara ngende ndagusatuye ntacungira po Écoutez, 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 écoutez,
Sakeza umuziki n'abaganda bataye mama yangu. Ego Shakengeri, wambonye? Ndakubona. Ndigado. Sana. Ahubwo urazi. Icyo witumye cyose ucihereze mwishwajyana ukabare ko kungona hari byose. Uranutse mani. Ekaye. Aho uje shaka tse ndacihe. N'uburyohe. N'uburyohe kabisa. Umuziki uracitse mwishwa hanje. DJ kwanga groupe dusekeza umuziki bana. Kenge tubakiruhuke Aja aracitse mataracitse nawe watose. Osha akwega ko aranje jyana no mwishwa Asha mbona ugumujojota. Osha ntunwera inzoga urabona arazipipiza nyene. Je ntakoreko Wewe nubona ko yamaze kubareko. Erega bare binzoga n'umuziki wangu. Eka nabarego hariya Azara mariza abonye zose. Pondero sa tumizindire amafaranga sikibazo. wa barman tuzanira izindi inzoga kandi iryoshe nka zijya za mbere. Umva icyo kirimbo bashyize mu ntara. Iyo nayo igerageza gaponde. Kengeri izo twaba tuzitamba hariya ubukima twaborewe. Rahira Kengeri twanze tumwe wana reka dutere icupa. reka abakungu babe baritambana. Ego nivyo mani. Ala sante ndugu yangu. Cheers. Pondero Sa aka kabarubona katavumye. cha ubwo naho mbyikore mwishwanje. Wese namanda kubwirwa hari. Reka sinenze ko hano harimo inkumi. Nta nkume barakagesera. None Aho bona wazana wa mudemo wawe Beatrice. reka Shakengeri kuvuga ibya Beatrice. Uca wibuka wa munsi yagutera ipoto. Reka Sha uzosubire kumuhamagara sheri wawe. Hajya ngira warakomye. yewe reka ujya munsi nawe ngwanitiranije. Beatrice akwitiranye. Wazi ko nasuye kumusanga kumweha ndamwibariza neza. Waruzi rero ngo yakwihenze. Asha kweri Aho rero kumweha yakubwiye ngo sha uwo munsi yarankura inkoni bishyitsi kweri. aho ngwiki ngo ntashaka umuhungu bakundana wumve nawe. hajya usanga kamufise mu kinyegero. Sha sinibaza Wobimenya gute? Cyangwa ugasanga yifitiye umufonctionnaire amuhaye akwiye. oyasha uko namubonye ngira ngo ntagira namba. Reka shari. Urashaka kumigeragereza urabe nawe. Sha watumbereye habi mwishwa hanje. Nabonye Uri kubiri na jewe Kenge. Ego wowe meze gute Gakenge na Kanyana. ubu nirirwa nditamangirira amashuko nshaka. ahubwo ndi mukuyatura umwe mwishwa hanje. Ndahiraga nani Mwishwa hanje Kanyana biramaze gukunda rimwe canke kabiri. Jewe ndi wakera ntudusubire kunyigerera nyapi. ngira neza amani wabigenjeje gute. Mbe wibaza ko wifitiye izi hari ibintu bigoye. Ikashi Ega ngwintuze y'inkoko shaberekwa n'umuyaga. Hajya amafaranga nayo. Urazi ko yimereye nk'umuyaga. wese buhoro. Asha byimba mwishwanje warihaye injya. Kakademu ni keza bya hatari. Nawe uramaze kubibona Gaponde. Zamani Niba kumpera icupa uri n'amaso akanura mwishwanje. we barman Mubwire. Asha nyarutse uzanira indi cupa uno munsi Kengeri yaganuye. Asha ego oya niba ari kumpere kabisa. Ni kwegere We ushobora kumbwira ko naguye hashashe. Bakumva nkavyibuha Pondero. ahubwo Shakengeri reka ndakuririmbire mwishwanje. Asha ndirimbira ze Kengeri ndi umwana. Nikiwa nawe na vimba na vimba nikiwa nawe na vimba na vimba sunajua tena na kulavulavu unaniraluvalu wehu na valuvalu. ariko rero Gacaponde naho uri kurandirimba burya muri iyi minsi je ndiko ndaca mu bintu bitanyorohereza. Kengeri unaho nibiki urabona ka kanyana igihe nagahenda nari nakemereye telefone mu WhatsApp. Neka shasi ko bimereye kuva WhatsApp uziziye nta kindi bakobwa basigaye basaba abahungu atari WhatsApp. Basha aho biryoheye naho rero upfa kuyimwemerera gusa aguha ibyo ushaka byose ataranayibona. Ntugire Kengeri Kanyana mwahejeje utarayimugurira kweri. Eka sha nta mahera nari nifitiye. Urazi ko umunsi uri hano natwe kumwihirwa wanje arayigisha acarankumbura ashaje. Sha ko yanze kuyitora ahora musa kandi kajya kweri. Ntumbarire ubu naho woshaka wo musubira gutegasha sorora gusa
erega kambwiye ngo ntayigahaye ntikazosubira no kunda musawangu. yo we ntugire ikibazo kengere je pondero nagenze amahanga menshi aho ndazi ubuhinga bwinshi bwo guhinyanyura abakobwa. reka shaka kuvuga yamuhe wowe uzi ubuhinga ubwahega bwone kutavyumva none muncishirizeko wese rwanda kwereka ingene uzoguma witamagira amashata cyane. ahubwo babitwenge ntibari hake mwifana kwitwenga kenge wewe wananiwe no gushira ku murongo Beatrice. Iyo mitwe wontera niya imparire ndayumva kengeri wowe urambagira inkoko gusa. inkoko kuko nari naho goro zibabagira tenda zibaha kwe urabe ko ntaguha imitwe y'ingino uzoguma witamirira amashu. ndatamangira yego uri mukuri gapondera kiragusorora gusa pondera je ngoma ndakubwira haramuka ndayikubagiye ntibikunde muhungu umenye ko nzoca ndakubagira ibisiga. we king ndagusabye uve muri iyi nzu nigirira isuku. urabona aho wicariye kuri aya mafilime nk'uko umengo ntaco ufise ukora. mbere nawe byatanguye iki banza urindiriye iyi filime banzihere. hego kweri have mbisa canke utore umukubuzi urasigara urahakubura je nibiri. oya mere reka ibintu byo gusanisha indira gatoya filime ihere wanyu ubona ko igeze kuri komba ya mwisho umunsi wose wicaye imbere ya televiziyo iryo si ibara nze nsubire ngura amayinite. amayinite yaheze kera. amayinite yaraheze yego none iyo filime uriko uraraba uyikuye he? ubona ko ari agasede nashizemo ahubwo mere barabugura yandi umuntu arabe ko yoronka icyo ateramira ko muri izi vakansi erega n'ubugesera. ariko ntugire indero wamwe kubera ngura amayinite ya dekoderi kugira ngo uzinduke wongere ugorebeze imbere ya televiziyo. none si bisanzwe game mbe gahunda kubaza kutigeze umbwira amanota waronse ku ishuri ahubwo wowe waramenye gakinga. ntumbaze wana ngira naramenye. urakekeranye canke nagira ngo mbarire ivyuzi ndavyibaza ariko gamana ibireti iri hehe? birete ko wigira zeze zana birete ndaba amanota waronse. mere banza urindire gatoya reka kuncanganya abana ifilime iransize. ndakubaza ibirete ngo ndaba amanota waronse nawe ukamahira amafilime reka mbanze ndakizimye kwanza. none gamere nkaho ubona ugize iki? haguruka rero je kunzanira ibirete nzaguma nikokora ndakurihira amahera nawe utavuga n'amanota uronka. nta birete mfise nayo bampaye kingi umenye ko je ntariko ndafyina. none sindiko ndakubwira batari mufise we naye iki kubera iki uyibura kubera iki? ari ubufaranga wana ntatanze none baranse ko yima. ivyo bishoboka gute ko je nzi ko amahera y'ishuri yose nayaguhaye? ahubwo mubwire ko utigeze uyatanga kingi mbega kutishura byarashitse ndayikorako mukama wanje. none we kumbanira ku gacupa numvise kimenyesha ndakunywa rimwe n'abajama subiramwo numve gakingi nzomenya ntugira ikibazo menya. ariko mana yanje we gusa arondera kanoti basi kuri lycée tout technique hari ibyo kuyobe gufise ingoto. pumva mu maso wa muhimbiriwe none ucu ntera umukubuzi ahubwo iyo ndagukubita ushaka ko menya uzoyatanga nyene ndakubeshe none. aho we umva ukomeye neza mu mutwe gakingi. yego aho kwiga ngo nindondera amahera yo gutanga ibiturire ni isanzwe mera none hako ndubura ntiwofumu yatanga hama nkamenya. ndakubwire gakingi ivyo kugutangira ibiturire vyovyo ukureho kandi ukabona ntumenye uzoca usubira iburisho vyihuta uranyumva. mbega kuko kavuye we Liza aho nakurondereye wari hehe? mbega ko yakakamye nibiki Liza nibiki ga wangu ko wivyimbisha cangaha nawe usambe wangu uyu munsi ntavyo gutwenga. Liza nibiki? nta kimwe ndeka gusanje kuryama kare hose wari uryama ku mutaga. mbega kw'ishure vyagenze gute? nyarusa zana birete ndabe nimba nawe utambwira ko amahera wayariye ariko gamana. ivy'uyu munsi vyo nakajegeza. Liza nibiki? uragwaye canke? singwaye mama king. none nibiki? nimundeke nje kuryama gusa. iki uje kuryama utampaye ibirete? mbega basho uyu munsi mwasaze canke? wari kuvuga jewe uri kuratwenga gakingi? nariza ntayafise none harirutse. we Liza uri kuja he utazanye iyo birete? weho sha turi huriraho ingenzi. Agashi muheje gukurikira igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Ico cyari gice ca 59 c'igikino Agashi ca kabiri. Abifuza kubaza canke guterera ivyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 7180 Bujumbura canke kuri email agashi@populationmedia.org canke kandi mukakura kuri 22 27 83 91.
Agashi.